mushobora kuba bamwe mubizi ariko hariho n'abatabizi biranagoye kwemera ariko ngo nivyo burya igiterwa citwa soya bamwe bita ko ari imbere umwami w'ibimera ngo kirashobora guhingurwamwo inyama mu kiganiro Uwineza Jean Paul yaduhaye yadusiguriye neza ingene isoya zishobora guhingurwamwo inyama mbere bakazita izina ngo ni tofu kw'izina nitwa Uwineza Jean Paul nkaba ndi umuyobozi mukuru w'ikigo Sonited Société Nutritionnelle et de la Thérapie Diététique ikigo c'ubuhinga n'ubushakashatsi kijeje gukinga kugabura mbere no kuvura gikoresheje ibimera hama kandi nkaba ndi umuhinga n'umushakashatsi. Yego turahanyeneye iyo muvuze kuvura mukoresheje ibimera ngo hari igihe bishika mugahingura muri ivyo bimera nyene inyama ivyo bigenda gute? Yego muri ivyo bimera no kuvuga yuko turashaka guhinguramwo inyama ico bita viande végétale canke tofu kuko benshi bazi yuko inyama iboneka ari uko amaraso arinze kuva ariko inyama kenshi ishobora kuboneka ari uko amaraso arinze kuva hariho n'izindi nyama z'ubundi bwoko zituba zivuye mu bikoko ariko zozo zishobora kuboneka zivuye mu bimera twoshira katuzo ku nyama canke se ico bita tofu abandi mbere bita ngo fromage de soja. Yego rero turashaka kuzihingura tukazikora yego tugiranije ibiva mu nyama zisanzwe nibigize izo muhingura twosanga ari cyo kimwe mu bisanzwe inyama iva muri soya bita tofu ni gitangaza benshi ntibayiza ariko ni gitangaza cyane. Yego nk'akarorero inyama iva muri soya bita tofu iratunze ndemamubiri abantu benshi nibyo bakunda gushaka akatuzo bavuga ngo abantu batarya inyama usanga bafise amagara make niko bamwe bavyita ngo kubera yuko ndemamubiri na cyane cyane ziri mu nyama atahandi henshi woshobora kuzironka bivanye n'ibyo twita les acides aminés essentiels no kuvuga ngo ni ndemamubiri umubiri udashaka kwihingurira ariko no kuvuga yuko umubiri uronka ari uko umuntu yavyihereje. Rero muri ibyo bintu bita les acides aminés essentiels aribyo bigize ama protéines cyangwa se ndemamubiri no kuvuga ngo biragwiriye cyane muri soya kandi byose icyo bita les acides aminés essentiels zose zikenewe ziraboneka cyane bitandukanye no mu bindi bimera no mu bindi binyantete kubera ahandi usanga zigenda zigira umugwi umwe cyangwa se zibura icyo bita acide aminé nk'imwe cyangwa zibiri cyangwa zitatu mugabo muri soya hoho ibyo bintu bita acide aminé essentiel zose zirakwiye nk'iziri mu nyama ariko kandi ku bisanzwe iziri muri soya zozo zikaba ari na nziza cyane zikaba ari nziza kandi mbere ku rugero rwo hejuru gusumba n'iziri mu nyama kuko nk'abahinga barerekana neza yuko kugira ngo uronke ndemamubiri zivuye mu kilo ca soja wakoresheje inyama uwo wakoresheje ibiro bibiri by'inyama urumva yuko ndemamubiri zisanzwe ziri muri soja cyane cyane muri tofu ari nyinshi cyane gusumba iziri mu nyama. Abahinga bo gaca berekana yuko igifungurwa c'itofi ni kuvuga yuko coco mbere gishobora gusubirira inyama nico gifungurwa babonye ko gishobora gusubirira inyama gusumba ibindi bifungurwa byose. Murabona ko kameze nk'inyama y'ifi nka viande de poisson niko kameze murabona nyene kameze aha rero ukamanywe indani usanga kera gasa neza cyane murabona ingene gasa ni igifungwa cyane kiri très délicieux kiza cyane kiryoshe kibereye ijisho kuraba bagateguriyeho nk'isose usanga ari gitangaza kuko kaba karyoshe cyane ndemamubiri rero zikenewe rero ubu bazisangamwo hama kandi no kuvuga ngo ibindi bintu ushaka gusanga muri tofi bino mu nyama ni cyunyu bita fer kiragwiriye cyane muri tofu gishobora naco gufasha kugira ngo umuntu agire amaraso akwiye umuntu agira ikina ry'amaraso hama kandi ibindi biri muri tofu twosanga mbere no mu nyama ibyunyunyu bitandukanye biraboneka
muri tofu nk'icunyunyu bita calcium kiragwiriye cyane, cyoco kabiri na ciza cyane mbere gusumba n'ikiba kivuye mu nyama. Ego kubera nk'akarorero icunyunyu kiva mu nyama kiba giherekejwe n'ibindi bintu bita phosphore. Kini cyunyu bita phosphore ugasanga kirimo ku rugero rwo hejuru rurenze, ariko byasabwa yuko icyunyu bita phosphore n'icyunyu bita calcium bibaho ku rugero rubangabanganye, ku rugero rungana. Iyo rero bicitse icyo cyunyu bita phosphore kikaba umurengera, cyane cyane nko mu mata y'inka, mu nyama, cyane cyane ibintu biva mu bikoko biragwije cyane ibintu bita phosphore, bice bituma cya cyunyu bita calcium cyari gikenewe gice gitakara mu mukoyo mu mwanda mutoya. Ico gihe rero umva yuko wari korarondera cyunyu calcium ntuza ntuheza ngo kironke ku rugero rushimishije, kubera yuko icinshi gice gitakara mu mwanda mutoya mu mukoyo. Ariko bitandukanye n'icyunyu kiva muri tofu mu nyama z'isoya, kubera yuko muri tofu twababwiye ko itunze cyane ndema mubiri mugabo nziza. Izo ndema mubiri zozo muri rusange ndema mubiri zari zijejwe gutuma icyunyu bita calcium kihoma ku magufa ku menyo, kidashobora gutakara mu mwanda mutoya. Rero muri tofu kubera yuko itunze ndema mubiri nziza zica zituma ca cyunyu bita calcium cihoma ku magufa ku rugero rwiza. Birumva ko bice bitandukana n'icyunyunyu kiva mu nyama. Ego abahinga bo n'abashakashatsi na cyane mbere wanashaka nishira hamwe rijejwe amagara y'abantu kw'isi bita OMS, Organisation Mondiale de la Santé, barerekana neza yuko ngo kugwiza ibiva mu bikoko na cyane ndema mubiri ziva mu bikoko, mu mata, mu magi, mu nyama, mu mafromage n'ibindi bintu bitandukanye biva mu bikoko, ngo ibyo bituma habaho itakara ry'icyunyu bita calcium mu mwanda mutoya, ari nabyo bice bikwega za ndwara zitandukanye nk'indwara zo kubungwa kw'amagufa, icyo bita osteoporose. Ugasanga amagufa yagiye abungwa cyane, ameze nk'ibihorahora, ameze nk'ibihunda, ari nabyo mbere bishobora gukwega za ndwara bita fracture pathologique, igihe ushobora kuri kuragenda uhunye nk'umukanogo gatoya igufa ku magopacu, gufa rigaca rivunika byoroshye cyane kubera yuko amagufa adakomeye. Igihe rero ukunze gukoresha cyane biva mu bikoko uri kurarondera calcium, icyo gihe urumva yuko calcium utaza kuyironke neza. Hama rero muri tofu harimo ibindi bintu biriyemo cyane benshi batazi, ibyo bitagaburira umubiri ngo byo bikingira umubiri cyane. Harimo icyo bita saponine. Saponine ni ukuvuga ngo ni substance iri mu nze muri soja, yoyo itagaburira umubiri mugabo yoyo iza gufasha gukinga bya binure bigumye, icyo bita cholesterol LDL cyangwa se isukari mona abantu bashobora gukoresha mu mahinguriro, ikuvuye mu mahinguriro, ikiza gukinga yuko ibyo bisukari bishobora kwinjira mu maraso byoroshye, cyangwa se ibyo binure irazibira na cyane mu rura rutoya bita intestin grêle, muri uwo mugabane aho imfungwa zica kugira ngo zinjire mu maraso. Ikiza rero iyo saponine ikazibira kugira ngo ibyo binure cyangwa ibintu by'ibisukari ntibyinjire mu maraso byoroshye. Urumva yuko ica idukingira wa mubyibuho murengera, ushobora kudutera za ndwara bita obesite, hajya umuntu asanga yarabyibushe agasesinda. Hama rero muri tofu cyangwa muri soya muri rusange, ngo na cyane muri tofu ikaba igwije n'ibindi bintu bikomakomeye bita isoflavone na cyane bigizwe n'icyo twakwita phytoestrogène, nabyo biza gufasha gukinga amakanseri atandukanye, na cyane nko ku badamu irakinga amakanseri yo mu gitereko hamwe n'amakanseri yo mu mabere ku bakenyezi. Ku bagabo naho haragwiriyemo icyo bita ikinure cyiza cyane benshi batari bamenyereye ko kiri muri soya, na cyane muri tofu, bita phytosterol. Iyo cyo kinure bita phytosterol nacyo ni kinure cyiza cyane kigomba kumera nka cholesterol mugabo cyoca ko ari kinure cyiza. Icyo kiza gufasha itunganywa ryiza ry'amahormone kigabo, nacyo bituma abagabo bashobora no kurangura amabanga yabubatse neza. Hama ikiri nacyo kikongera kigafasha gukinga imitsi yacu kwishobora kononekara, mbere n'igihe bya binure bigumye bita cholesterol LDL byagiye bihomahoma ku mitsi yacu,
imitsi yacu ugasanga yaragiye yuma ikamera nk'amatwiyo atembereza amazi bikomantaye, ni ukuvuga ngo imitsi ikomantaye cyo bita rigidité mu gifaransa. Ni ukuvuga yuko ico kinure bita phytosterol gica kigenda kikorosha ca kinure kibi, bica bituma ca kinure kibi kihomora kuri ya mitsi mbere no kuma artère ajije gutembereza amaraso, bigatuma umuntu amererwa neza. Hama si ibyo gusa, ni ukuvuga ngo tofu iratunze isanganyangaburo zo mu mugwi wa B ku rugero rwiza cyane, nazo ziza gufasha kugira ngo ubwonko bwacu bushobore gukora neza mbere no gutuma umuntu yiyumvira, na cyane cyane ku gahimba bita hypothalamus hamwe na hypophyse. Dufashe nk'akarorero kuri hypophyse, nuvuga yuko ari nka centre, ni nk'ihuriro cyangwa se ni nka centre de commande. Ni kuvuga ngo nagahimba gafasha gukomanda utundi tugrande, nagahimba gafasha gukomanda utundi tugrande turi mu mubiri kugira ngo dushe gukora neza no guhingura ama hormone atandukanye ashobora gukora neza. Nk'akarorero icyo twakwita neurotransmitter, twavuga nko ku bagabo icyo twakwita dopamine, acetylcholine hamwe na neuropinephrine. Izo zirafasha cyane nko ku bagabo, na cyane cyane gutuma igikorwa cyo kurangura amabanga yabubatse gishobora gushoboka neza mu gihe zahinguwe neza, kuko zica zitanga amakuru na cyane cyane ku matengatwa nko ku bashinga ntahe, kugira ngo n'amatengatwa ashobore guhingura hormone bita testosterone. Iyo testosterone nayo iza gufasha gutuma imitsi yiyugurura hajya ku gihimba kirondoka cyo mu mushinga ntahe cyangwa se cy'umugabo, kugira ngo amaraso ashobore gushikayo neza kandi ashitseyo ashobore kumarayo umwanya agumeyo, cyo bita erection mu gifaransa ku bantu b'abagabo cyangwa se ku bantu b'abahungu. Icyo gihe urumva yuko byagenze neza, kubera yuko byose biba byavuye mu bwonko. Uzokumva kenshi abantu bababwira ngo ngwiriga ngo hajya ngo igikorwa cyo kurangura amabanga bubatse ngo biva mu bwonko, ngo ni mu mutwe. Ego nyine ni mu mutwe, kubera yuko mu mutwe niho byose bihingurirwa, kuko mu mutwe bitameze neza, na cyane cyane kuduhimba tutariko dukora neza, numva ko byose bidashoboka. Hama kandi no kubakinyeze naho ni sawa, kubera yuko igice giza gufasha na cyane cyane kagahimba bita hypophyse gashobora guhingura inkabura mubiri zikomeye cyo twita LH cyangwa se hormone lutéinisante, iza gufasha kugira ngo ibikorwa by'abakinyezi nabyo bigende neza, hamwe na hormone de stimulation folliculaire SFH, nabyo birashobora gufasha kugira ngo abakenyezi banashaka mbere bashobore no kugira no gusama neza, hama mbere bikanatunganya mbere kugira ngo ya hormone yo kubakinyezi na cyane cyane cyo twakwita progesterone hamwe na estrogen kugira ngo zibe ku rugero rwiza kandi rubangabanganye, kuko iyo bishitse ayo hormone akaba mu buryo busumbasumbanye, birashobora gutuma nk'igitereko giseba, gatuma umukenyezi ashobora kugira icyo bita avortement, no kuvuga ngo agakorora imbanyi. Iyo bishitse rero nka estrogen zikaba umurengera cyane, birashobora gutuma habaho icyo kibazo. Kubw'ivyo rero ni kuvuga ngo tofu zirakora ibintu bikomeye kandi bihambaye, bishobora gufasha ku bintu bitandukanye mu mubiri. Hama kandi tofu iratunze ibindi bintu bita fibre végétale alimentaire, bidasanzwe biboneka mu biva mu bikoko. Ni ukuvuga ngo akarore mu nyama, ibyo bintu bita fibre végétale alimentaire nta birimwo, kuko byitwa vegetal alimentaire ko biva mu bimera, mu nyama ntibivayo. Nabyo bikaba ari ibintu bikora nk'utunyuzi dushobora gutuma ibyo umuntu yihereje bidashobora kuguma mu mara, ngo bitume habaho nk'icyo twakwita réabsorption intestinale. Ni ukuvuga ngo ibintu bitinjiye mu maraso ngo byongere bize nk'imyanda, bize gutera ingorane, ngo byongere kwinjira kandi ari ubucafu atari byankenerwa biba bisigayemo. Hama si ibyo gusa, iraguje cyane ibintu byiza byinshi cyane, icyo twakwita les éléments phytochimiques nyinshi cyane bishobora gukinga no gukingira umuntu ku rugero rudasanzwe. Ibinure nabyo bikaba bigwiriyemo, hama akaba harimo n'ibindi bintu twavuga yuko byovyo bidashobora gufasha umubiri, bidashobora gufasha umubiri, mugabo byovyo igihe ubikoresheje nabi bishobora gutera umubiri
ingorane. Igifungurwa nagikunze nkimara kucigisha, ni igifungurwa kiryoshe kandi gifasha no kurwanya inzara ku buryo kigwira. Aho abandi bahora bafungura akanyama mu kukarya bakakarya biyugaranye canke abashitsi bamwe babanje gutaha, iyo inyama y'isoya bita tofu ibonetse abantu barashobora kuyisabikanya ari benshi kandi ikabakwira.